Hello bakunzi ba Alex Content Films. Nkuko bisanzwe mwari mutumenyereye kuri content za film ndetse n'iza season zigiye ziyoshe zitandukanye. Ariko uyu munsi twabatiyemo inkuru y'urukundo ku mukobwa w'umukire ndetse n'umuhungu Kenya. Tudatindiganye kandi dutangura ino nkuru. Iyi nkuru itangura Alicia yari umukobwa w'ubwiza butangaje, imico myiza kandi avuka mu muryango w'abanyamafaranga mu mujyi wa Bujumbura. Yari yarangije amashuri muri kaminuza y'u Burundi, aho yigiraga ubucuruzi n'imiyoborere, kandi yari afise intego yo gukomeza ibikorwa bya sosiyete. Yes, umugisha. Nubwo yari afise byose, ubwenge, amafaranga n'umuryango wubashwe, hari ikintu kimwe yabona ko abuze mu buzima: n'urukundo rw'ukuri. Sam we yari umuhungu akomoka ku rugo rukenye cyane mu ntara ya Cibitoke. Afite imyaka 25, yabaye mu buzima bw'intambara n'intambamye kuva akiri muto. Nyina yapfuye akiri muto, maze agakura aregwa na se umuhinzi, naho akazi k'ubuhinzi katabonera inyungu zihagije. Sam ntiyacitse intege, yari umusore w'umuhanga, akunda gusoma ibitabo no kwiga ku buzima, kandi yari azi neza ko rimwe azashikira imigisha myinshi kubera kwihangana n'umutima ugira neza. Ihuriro ridasanzwe. Umunsi umwe Alicia yasohotse mu modoka yo mu bwoko bwa Mercedes Benz agiye gusura inzu nshasha y'ishirahamwe ryabo ry'ubucuruzi yugurura mu karere ka Cibitoke. Akiri ko yinjira muri iyo nzu, Sam, umwe mu bayirinda umutekano ku muryango, yaramusuhuje n'icubahiro. Umutima wa Alicia wahise utera insigana kubera ukuntu uwo musore yari afite ijwi ryiza kandi asa n'umuntu wifitiye icyizere, atitaye ku miterere ye y'ubuzima bworoheje. Mu maso ya Sam, Alicia yari umukobwa mwiza ariko wiyoroheje. Ntivyamufata igihe kinini kumenya ko umutima we watsindiwe. Ubwo Alicia yasubirayo mu minsi ikurikira, yagiye araganira na Sam buhoro buhoro. Urukundo rwabo rutangira kuganza imitima yabo. Inkundura y'urujojo no kutumvikana. Igihe Alicia yatangura gusangira inkuru z'umutima wiwe na Sam, yamenye ko bidashobora kubura ingorane. Abavyeyi biwe, cyane cyane se Mugisha, bari baramugeneye ndetse bamugenewe umugabo akomoka mu miryango ifise ubutunzi, umugabo w'umucuruzi witwa Brian. Yari amaze iminsi asaba ko babana, ariko Alicia ntiyigeze amwishimira. Ibi byatumye aba hafi y'ibibazo bitari bito, uhitamo urukundo canke kubaha ivyifuzo by'umuryango wiwe. Ku rundi ruhande, Sam yari arondera uko yohindura ubuzima bwiwe. Yagumye akora akazi kenshi, ariko mu nzozi ziwe yari yibaza uburyo bwo kwinjira mu buzima bwiza bwatuma ashobora gutanga umunezero w'inkomezi ho yihebeye Alicia. Ubucuti hagati ya Alicia na Sam bwarakomeye mu buryo bwinshi, ariko bwahindutse ikiganiro mu muryango wa Alicia. Se wabo Alicia, Mugisha, yari umugabo w'umutima ukunda kuganza abandi, kandi ntiyashobora kwiyumvira ko umukobwa wiwe yakundana n'umuntu wo ku rwego rwa Sam. Yabonye urukundo rwabo nk'akaga k'ubuzima bwiza bw'umuryango wiwe, kandi yahise afata ingingo yo kubihagarika. Umunsi umwe, Sam yatumiwe mu rugo kwa Alicia mu gikorwa ciza cyo gusangira n'abakozi bose bashinzwe ibikorwa bitandukanye muri iyo sosiyete ya Mugisha. Yari akibona ibintu nk'ukoresha ashaka gusangira abakozi biwe, ariko atari yamenya ko ari uburyo bwo kumugeza imbere y'abavyeyi ba Alicia. Abantu bose bariko basangira. Alicia yatangura kuganira n'abavyeyi biwe mu kinyagiro ku bijanye n'urukundo rwiwe n'umusore. Papa, Sam ni umuntu atandukanye na bose nigeze mpura nabo. Ni umuntu w'umutima wanje wihitiyemo, kandi ntibishobora guhinduka. Alicia yarabivuga ijwi rishize amani. Se wiwe, umutima ukomeye, yamusubije buhoro buhoro, ariko amubabaje cyane. Ubwo urukundo rwawe nta hantu ruganisha. Bishoboka ko umukobwa wiwe atwara izina ry'umugabo
ndetse n'iry'umuryango umugisha, hanyuma akarongorwa n'umuhungu atagira n'aho gukorera. Alicia yarababaye cyane. Kuva uwo mwanya urukundo rwabo rwatanguye kugeragezwa n'amagambo, igitutu, ibitutsi by'abantu, kubona umusore wo mu buzima bworoheje yinjira mu muryango ukomeye. Imiryango yarahise yicara hamwe maze iminsi iricuma, maze Sam afata ingingo idasanzwe yo guhagarika umubano wiwe na Alicia kugira ngo ntamutere ibibazo mu muryango wiwe. Yaramwandikiye urupapuro wuzuye agahinda agira ati: Alicia, urukundo rwawe rwarambereye urumuri mu mwijima w'ubuzima bwanje, ariko ndagukunda kubona uhimbawe kurusha ko ukumbura umutima wawe. Nimba kuguma ngufise bisaba kukubabaza imbere ya so, fata ndagende. Sinzokwigira nkukura ku mutima, ariko ndemeye gukunda mu bicu kugira ubeho utaciririkanya umunezero. Alicia ntiyashobora kuvyakira. Yari azi ko Sam ariwe yarakwiriye urukundo rw'iwe k'ukuri, kandi icitwazo c'amaronko nticari gikwiye kubasamburira. Yaravuze iwabo ndetse arahava agenda kurondera Sam. Alicia yasavye guhura na se mu mwanya uboheye urukundo. Papa, umunezero ntupimira mu bintu rufise. Sam yihariye umutima wanje, kandi numva imbere yiwe n'iciyumvamo. Iyumviro ry'umukobwa wiwe ryabaye nk'icuma giciye ku mutima wa Mugisha. Yatangaje Sam imbere y'abana bose bakorera ishirahamwe ati: nimba ufise intumbero ikomeye kandi umutima wuje kwitangira intumbero yawe, ugira agaciro kurusha ubutunzi butagira intego. Mu mezi yakurikiye, Sam na Alicia barakoze hamwe kugira ngo basangire ubuzima bwubakiye ku rukundo rw'ukuri. Bariyubaka kandi basangira urukundo rutera intambwe imitima yabo. Babaye uko gushigikirwa, rukerekana ko urukundo rw'ukuri rubaho, kandi ko umutima utari ku rugero ari wo wiyumvira intsinzi y'umunezero w'umutima. Nyuma y'igihe kirekire, Alicia na Sam bamaze gutsinda ingorane zose, Sam yatangije ishirahamwe rihinga no kugurisha imbuto n'ibindi bicuruzwa by'uburimi mu karere ka Cibitoke afashijwe na Alicia. Ibikorwa vya Sam vyaraguka uko bukeye n'uko bwije bigera mu bindi bice by'ibihugu. Ubu ntiyari akiri wa musore w'ikenye, ariko yari agufise, ndetse yari agifise umutima ugira neza, akunda gukorera amahirwe, ndetse akunda no guha amahirwe abandi. Yakunda gukoresha amahirwe yiwe yose aronse mu gufasha n'abandi. Ubusabane hagati yabo bombi bwatwaye umwanya w'umutima mwiza, ariko vyaravuyemo ubuzima bubasha ndetse bushasha. Mu birori bihambaye vyateguwe mu nzu nziza ku musore wa Kiriri, Sam Alicia barashingiwe imbere y'abagenzi, imiryango n'abakunzi babo. Iryo shengero ryari rihari ribonye intsinzi y'urukundo rwabo. Igihe basezerana imbere y'Imana n'abantu, Sam yavuze amajambo avuga ati: Alicia, ni wowe watumye menya ko umutima udatoranya ubutunzi, ariko ugira ubushishozi bwo kwihitiramo ikintu c'agaciro kadasaza. Urukundo uri umunezero w'ubuzima bwanje, kandi urukundo rwawe ni wo mutungo mpanuka mu buzima. Alicia aramwenyura asubizayo ati: Sam, urukundo rwawe nibwo rwanyigishije ko ubukire bukomeye buri mu mutima ubwumva kandi agashimira. Nta wundi nifuza guharanira nawe ejo hazaza atari wowe. Umusozo w'iyi nkuru: ico gikorwa c'urukundo rwashoboye guhindura imitima n'ubuzima, kirasigara nk'ikimenyetso c'uko urukundo rw'ukuri rudakwiye guhagarara ku nyungu z'ivy'umubiri canke ibihagarikizo vy'isi. Umutima wemeye gukunda udategereye amahirwe y'ubutunzi n'imico y'amoko niwo utsinda. Sam na Alicia
babaye ishusho nyayo y'urukundo rw'ubwitonzi, ukwemera n'umutima w'ubupfasoni wo kwigaragaza mu buzima bwose. Urukundo rwabo rwabaye intango y'inzozi zishitse, kandi candikano cy'umutima wabo cyarabaye inkuru yo guharanira no gukunda uko umutima ari atari ico cose ufise. Tugushimiye wewe wese wakurikiranye inkuru ya Alicia na Sam ndetse kubera akarorero. Tugushimire kandi wakoze subscribe, share and comment.